Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru ateganya ikirere cyo kuri uwa kane Igenekerezo rya 30 ndamukiza mu mwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe imvura mu turere twa Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, mu Rutana n'Ibururi mu ntara ya Burunga, Imuramvya mu ntara ya Gitega, mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera hamwe n'Ibubanza mu ntara ya Bujumbura. Haritezwe kandi ikirere kirimwo ibicu byinshi mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hamwe n'Ikarusi, Gitega na Mwaro mu ntara ya Gitega. Mu bindi bice bisigaye akaba hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni mu bice vya Kayanza na Ngozi, aho ibipimo bizora kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ikirere kirimwo imvura hacemwo n'ibihe by'izuba mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba ahandi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba kuri degre Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 rirengiye cy'isaha 12 nyene z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguye n'Wejo agarukiye hano, mwakoze cyane kuyakurikirana.